imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo ku misozi ya Gishingano na KWIGERE muri komine Isare intara ya Bujumbura. Abo banyagihugu nabafise amatongo angana na hegitari 334 hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Aha ni mu gihe mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimwo gutunganya amatongo bwari bwarungitseyo intumwa kugira ngo bazohave batanguza ibikorwa byo guharurira imizibukiro abo banyagihugu kuko ico kibanza leta ngo iragikeneye. Umvirize bamwe muri abo banyagihugu. Igisabo cyacu dusaba by'ukuri murabona yuko ahantu dusanzwe tuba ni hafi y'igisagara, ubwo twakwisumamo bwose dumanuka tujya aha. Twasaba rero mu gihe mu biraba ku bintu bijanye n'umuzibukiro kuko ahantu dushaka guca dushobora kuraba twokungururiza usanga ari aha hafi nyene, kuko kuja kuba mu ntara utayimenyereye n'ikintu kigoye n'ubundi ko bari gupfa kwa kundi. None mu gihe twokwifuza kwimukira aha hagufi, mbe ku mahera muzoduha vyokunda ko dushobora kuronka aho twogura? Nico kibazo kihari kugira mukidufashe ko cyane ku kintu kijanye n'umuzibukiro, kuko by'ukuri mu gihe twoca tugenda iyo tutamenyereye n'ubundi wosanga uwo muzibukiro muduhaye atacu mutumariye dufiriyeyo iyo twagiye. Mu biturabire rero nk'uko muri abavyeyi muri bene gihugu mukidufashemo. Hama ikindi naco twasaba nk'igisabo by'ukuri mwavuze yuko mwoza kuhapima, ariko sinibaza neza ko mwoza gupima tutamaze kuyaga ngo tumenya tumugeni agashima agiye kuronka kanganuko, kuko mu gihe twomenya ko gashimwe tugiye kuronka natwe twokumva ati byo tworohera yuko iyo twogenda tworonka aho dushobora kuja, ko n'ubundi mukaduhaye tukagafana mu maboko ntaco byohava bitumarira. Hama ikindi gisabo cyacu naco nuko gukurikira ubuzima twisumamwo. Benshi ntidufise amahirwe yo gukora muri leta bivanye n'ukungene usanga tutize canke nabize bose ntibafise ayo mahirwe kuko bigenda bukebuke. None ko usanga twisumamwo mu kurima, ugasanga twisumamwo mu kubaka akabotike bakaza kudushorera, nimwaca mwugara ati nta gikorwa dusubira kuharangurira, byo bizoba gute? Ereka nimba ari nk'umugambi woshobora kumara nk'umwaka wubatse akabotike ko kubeshaho mu mezi 5. Nivyo rero bisabo byacu muturabire by'ukuri nk'uko muri abavyeyi turabituye. Nta mwana yosaba umuvyeyi umutsima ngo amuhibuye. Ni ikintu kijanye n'umuzibukiro mvumenga n'umuzibukiro mvumenga ntimushaka kutobora tantu bavuga 2 miliyo abandi 5 miliyo, umva nitumenye ivyari ivyo muga mwendazi nkamwe bwe mafise tarifi. Niba bitaye ngombwa ko mwobivugira hano ni muduhere kazi yo komisiyo twe twatanze aba mwicare muyage ivyo tumaze igihe tubona mwabitubwiye mu ncamake mu banyagasenyi ngaho abo dusangiye urubibe ko bamaze imyaka irenga 8 9 atakintu na kimwe muri ayo matongo bariko barakorera. Twebwe nyakwa mustanire mwumvise imyidogo yacu yarayumvise, kandi siwe wenyene twarandikiye n'ubushikiranganje imyidogo tuyivuga. Rusaba duti niba mwifuza ko kino kibanza tukibaha, none banyakubaho ubwo mwaje mwipanze nitweje kuganira mwipanze rero turaganira tugenda tujanirana tuvanako kuko ibyo dushaka. Bayakuba musherukira umushikiranganje kambere mwasherukira leta, reka tubivuga uko nyene. Mu bisanzwe iyo hari umugambi nk'uyu wamaze gufatwa, twabasaba yuko muri leta botegekanya izindi nzira kugira ngo abantu bashobore kuba barabaho. Aha tuba mu bisanzwe murana ko ari ku misozi, turafise ibibazo by'amashuri, turafise ibibazo ingene boronka amazi, turafise ibibazo by'ingene boronka amatara. Tugacane tubona aha ingene byagiye biragenda imyaka ihera abantu baboshwe, ukaca wibaza nk'ubu twe twaragize umugambi w'amatara kandi warugeze kure. Amatara bari bamaze kuyashikana hajya, amapoto barayazana hajya, ubu barayatwaye.
ngo leta yarahafashe tugaca tuba rero twebwe abene igihugu babohewe ahantu hatabona kandi turi impande y'ikirimba. Iyi ntumwe y'umushikiranganje yatubwiye igituma mu Gasenyi vyatevye nuko bize ibikorwa vyaho bitonda hanyuma bikaza guhera leta yaramaze kwiga amafaranga izokoresha ikayiga bataraheza ibikorwa. None mbega twebwe leta kuri ibi vy'iwacu kuri ibyo kuri amafaranga yategekanije izokoresha twebwe ayiwacu arimwo hanyuma ikigira kabiri naco babatumye turashinye ko mwagamburutse natwe tugira tubatume kandi mudukundire mugamburuke mwaje nk'intumwa ariko inyishu muduha ntizoba ari inyishu yizewe ntabanduka kuko tuyihawe n'intumwa ngo ntituyihawe na nyene ijambo. Turasavye mudushikirire abo babatumye umushikiranganje w'inyubako umushikiranganje w'ibidukikije n'umushikiranganje wa finance batubwirire bazi batubwire ijambo nyamukuru ryizewe kandi kuko azaba barivuze ari bo baryivugiye tuzogizera tugira amahoro. Nduwimana Nikodemo mushinga amateka nawe nyene yabunganiye. Aho hantu turatembera hanze mu bindi bihugu canke n'ahandi canke biravye no ku internet turayibona nibaza yuko twoba tubaye abambe dufashe aho hantu hanini abene igihugu rero bakabibaza ati none twoba turiko turangazwa vyoba ari biki eske leta yafitiye uwo mugambi urumva ico kibazo cari yakivuze neza sino kigaruka ko ntitwara umwanya hama n'ikindi bansavye yanaco nyene yanakivuze yavuze ati none aya matongo ko arayacu twarahavukiye twakoreye imigambi abandi twarahaguze kandi tuhagura hatuzimvye none abo bantu tubona igipolisi gisirikare kizana inembo kizana gikubita abantu bafungwa ko je kesha gihe bantelefona ngo hari abantu bagiye gufungwa ngo bari kwakora imigambi matongo yabo ko bataza ngo twicare ngo tuvugane rero barasaba yuko buza umushikiranganje akaza kumvikana ahagisha amanama abanyagihugu hanyuma nabo bagashikiza ivyiyumviro vyabo mwe muri ntumwa ni byiza yabivuze neza turiyaza yuko hari ico bo batekereye nta ngorane hanyuma sinobiga koko vyose kuko ibindi novuga nikijanye nico bagize tarife d'indemnisation ukungene bazoshumbushwa amategeko barayabonye barayarungitse amarodonansi yatanzwe ariko nayakera ndibaza ibiciro bigereye ubunye murabizi barabaje ati mbega kubona nk'ahantu nkaha gira amahoro nimba atari ukunyagwa ufite iryo tongo wariguze agiye ushaka gusanga mbe na are imwe wayigura miliyoni 50 bagaca guha izo miliyoni 2 canke miliyoni 5 ati uko sukunyagwa rero ico kintu ndibaza ko mwaje mukizaniye inyishu kuko ayo mafaranga batanga ku ntuzenya ku itongo ry'umuntu yaguze canke yavukiye nukuri birababaje mbere bafite umwikomo mwinshi ku buryo mbere abene gihugu bibibutsa ibintu vyinshi. Diomede ndayikengurukiye umuyobozi mukuru mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gutunganya amatongo ati leta ntije kwangaza abanyagihugu ngira ngo ico nashobora kwemeza nuko nshobora gutanga inyishu y'ibibazo byose byo byavugiwe ngaho bwa bicoza gushikiriza nico natumwe nuwo wantumye rero ngira ngo ndiko ndavyumva sizi ko mwebwe ariko muri ko muravyumva ibi bintu bijanye n'amatongo ibi bintu bijanye n'umugambi ngira mwavyumvise mwana shaka canke
mwaniyumvira neza ni umugambi wa leta. Nibaza ko n'itegeko rigenga ibi bikorwa turimwo ryasinywe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Numugambi rero bamwe babigarutseko wa leta vyeyi. Sinibaza rero yuko hari umugambi umukuru w'igihugu canke leta y'u Burundi yoba ifise yo gushira abantu mu ibarabara. Ayo bari amakosa akomeye. Nibaza rero nibazo tuza turabaza canke tuzobaza tubanze twishire ku bunzane turabe uburemere bwavyo. Uyu munyagihugu nawe arashima ko leta yarungiseyo izo ntumwa ariko ati haragahaze. Boneka ko tanyishu ibibazo bihanze abenegihugu baje bafise. Kuko kuvuga yuko mutavugana ku muzibukiro kandi ari wo muzi w'ibibazo ari nawo ushobora gutuma umuntu avuga ati mvuye ndashobora kuja hariya bigakunda kombaho aho sinibaza yuko yoba yaserukiye neza bamurungitse. Naco gituma mwumvise mwashikirije amajambo basavye bati wewe uri intumwa akaba hari bazo toronkira inyishu wo bisubiza inyuma ukatugira bagenye bashobora kuva bafashe ingingo akaza tukaganira kugira bazo biva mu nzira. Ivyo nivyo twaza ko bigiye gukorwa kandi ejo nkuko mwavyo ntibaze batubeshera bashira amene gihugu bikarama ngo banse umugambi wa leta ahubwo ntibaze babikora mugabo tubanje kuvugana ingene ibintu bitegeza kugenda. Mwumvise ko bavuze itegeko nyirishwahero yasinye hamwe n'umushikiranganje kujanye n'imizibukiro. Hirya twebwe bwa mbere twari bonye mu mwagahazi. Agahaze kubera iki? Iri tegeko ryongera kaha hose rifatira hamwe aho bongiye ku kiba cy'umukuru w'igihugu. Twavuga ko rigabura. Nta kuntu bari munsi y'ibarabara uvuga ko bazogera ku muzibukiro miliyoni 5 kuri A abari ngaha mu irembo bakagenda ku miliyoni 2 kandi hafashe n'itegeko rimwe bagira bahongere ku hantu hamwe. Twebwe turi mu irembo nta vyakabaye ko umuntu ari mu kirengero ari we yogira ibintu by'agaciro kurusha umuntu ari kwirembo no mu gukubura murazi bahera kwirembo ntabwo bahera mu ntuzenya mu kirengo twe twiyatanda yuko ahambere bizoba biri hejuru kurusha ivyahariye none hakamara amaza biboneka yuko ngaha babyize hasi cyane iciyongeyeko uretse ko nabariya naho ntabavugira amafaranga babahaye uravya y'ibiciro bigeze atajanye n'igihe hageze iwacu two kuba rukutuni ubu mwese muramaze kubona nk'iri itegeko rihindura ibiciro vya essence iduze kangahe mu myaka ibiri none iryo tegeko riraba ivy'imuzibukiro y'abene gihugu niryo ritajana nibi mwabonye rero abene gihugu muri rusange ntibanse yuko ibikorwa bikogwa mugabo bavuga bati ni tubanze tuvugane ingene ibintu bizogenda mu hari umutekano hagira uza kuturengera turakeneye yuko umugambo ukogwa mugabo tugendere itidoga n'abene gihugu batidoga twese dutunganirije kuko mu mufuko utegerezwa kuronka amafaranga n'umuhuso karonka icurya n'abene gihugu bikarama tubaza ko barimwo iyo ngingo itaraba abanyagihugu bandi hantu hose havuye abanyakarama natwe turimo.